baby ngwino kwe mu gituza karabo kiroza nikundira baby ngwino kwe mu gituza nkurinda abahungu datumutuza baby ngwino ngwino je nawe twikundanire this ngwino ngwino hey amakuru Umunyarwanda se? Umurundikazi. So beautiful. Huh? Thank you. Wallahi uri mwiza. Ufite buri kimwe cyose wallahi. Umva baby. Ende. Umva. Gute wasanga umuntu yicaye hamugatangura kumwita baby. Oh. Man, urumva ngewe mfite buri kimwe hano mu Rwanda urumva? Baby. Karibu wicara ufite iki? Wicara. Nichari? Oh fresh baby. Urumva? Man, wewe sabe icyo ushaka cyose urumva? Ngiye cash ndazifite. Urumva? Wewe saba buri kimwe wiyumva ko ukeneye akanya. Ngiye nkwereka icyo bita money. John kaje stano zibyero razingurira. Ejo tuvamo n'igiki? Muhu. Ejo tuvamo n'igiki? Okay, saba sindazigura. Bakuzaniye icyo ushaka cyose. Ndacakubaza. Ufite amahera angana gute kuri banke? Ufite amahera angana gute kuri banke? Ni menshi. Ni menshi. Urumva yuko ibyo shaka byose uzabi? Nzabiguha baby, nzabiguha. Nakubwiye wowe saba icyo ushaka cyose urumva? Ama boss. Wowe saba icyo ushaka cyose. Okay. Umva ndakubwire muhu. Uri kuranyumva neza? Nisiga amavuta ya $500. Nisigisha inzara za $300. Kundwi nkora shopping ya $1,500,000. Nambara inkweto guhera kuri $500. Kuranyumva? Nimba wumva uri prêt yo kungira icyo nshaka ndagukunda. Nimba utazabishobora haguruka muhu ugende. Ukuranyumva muhu? Kutanga kundanira mbuzira amaso nk'abakobwa nibiki? Nabiho. Aha! Amatwarete ntabwo bayasukura neza. Kumibiri. Sheri bakwa inzoga. Sheri wowe. Wait and see. Welcome Sheri. None? I love you. Amkuni nije mzibuha amatama muri bose turi mu Rwanda Kigali. Sheri. Oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Sheri, wewe ni mbaya je kumusaba akazi. Aje kumbwira ngo azamisha ngerejo ze. Wewe petit, sichezi na watoto. Toka. Ashakiki. Ako Sheri, kaje kambwira ngo nzogwica nkeneye cyose. Umurundi kazi ngo cyari umunyarwanda kazi. Twebwe abarundi dufite igara. Wewe. Ndakumenyeshe. Yambara impuzu za $300. Yisiga amavuta wamubwiye ngaho. Amavuta ya $500. Impuzu yambara. Sheri boy. We umviriza. Ndagukubita amahiha. Tu me connais bien, nous sommes un verbe être au présent. Sheri na gifaransa zuyewe n'umuntu. Imbécile double caméléon. Bwana. Uvuze? Subiramo nakwereka. Ntabwo ariwe nabwiraga telefone. None mbimbere mu maso. Nuko ufite amafaranga umuntu gukubita zigapfira mu myaka. Ngwano, Sheri ngwano. Sheri mwereke. Akagabire karakomera kwepo. Sheri nawe ntabwo ufise. Ekanda kemeze. Wewe bati. Uvuze baba twumvikanye basigenda bihe. Ariko byo wifata neza. Wewe bati uranzondiwe mushanti makako. Uranzondiwe nagutera za chinkman genda nibi tushwane nawe. Jengwana nawe. No bigenda. Genda ariko. Genda man tushwane genda ba. Genda. Umva man. Niko mwemera akagore kawe ni keza ariko amafaranga ari kumbwira yes na yabaje. Amamiliyoni. Yes. Ngo amamiliyoni urabona harabona yakura. Ubona sagute. Ubona sagute. Mushanzi we. Toka. Chakulazi kona msana ngao. Akugumana na mito na kumasa wewe. Sheri nakukubite utajijua wewe.
mumena mahiya direct Vyaheze yaje. umusanza wumva nabi imbecile Umbiriza aha Umenda kubwire sheri. Aje kwanza hano. Baby Sheri umbiriza ndakubwira. Nakubwiye ko banane yageze. Banane yageze turi mu Rwanda tuzoja mu Burundi Tanzania na Mombasa No nivyo nibiki umva. Nakubwiye nkene $500 yo kugura impuzu yo kwambara. $500 ayo no muri banki ndibo yatanga ubunyene Utanga kuririsha? No $500 saba yandi Saba yandi biki umva nkene impuzu ya $500 nkene kirata cha Emilio reka je nagira tuko turamuhenda umva toto muhendiki toto muhendiki nangora ikene muri umwanya bayanyimye kwa tante Jandu bitware nimbagutumye kwa tante nkene omiki umi igihumbi Burama inite kugira na mu telefone ngamaze ko ari kweli nana abisi sigaranye wallahi nana abisi fisa utajikata kisabuni